agaciro isi. Ibihugu bisanzwe novuga vyitunganya, nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere kidahinguye canke kidakoreye ku butaka bw'isi. Ibi vyose tubona, yaba ivyo dufungura, yaba ivyo twambara, yaba ibikoresho vyose dukoresha, birasaba kubanza guha agaciro isi, kuko ica mbere kinakomeye nuko abantu baronka ivyo bafungura. Kugira ngo abantu nabo baronke ivyo bafungura, birasaba yuko umuntu aba yarimye, ndetse bibaye ngombwa akaronka n'umusesegara wo gushobora guhingura kugira bishobore kubikika. Turetse n'ivyo n'ibindi, yaba izi mpuzu twambara, yaba ibiki, vyose biva mu bintu vy'ibiterwa ndimwa. Hakaca haza hakiyongerako ivyo ubworozi, ibi dufungura, ndetse bikagaruka no mw'isi ndimwa. Iyo tutoroye ntidushobora kuronka amase yo kubandanya dutabira isi ndimwa. Ica kabiri nuko bisaba ko duhingura ibi biba vyavuye mu burimyi canke mu bworozi. Ica gatatu, vyose biva mw'isi, no guhingura novuga ibijanye n'ubutare canke ndetse ibintu kama dufise nk'ibiti canke ibindi. Burya rero ibihugu vyose bibayeho uko, nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere kitahaye agaciro ku gukorera mu bintu vyo mw'isi. Ndahagaruka ko hanyuma twebwe urabona umuntu ngo aratunze, ndaza kubigarukako. Umuntu aratunze ukamubona ko afise ivyo afungura, kandi ngo yasumye kw'isoko, akaba afise kumbure inzu nziza, akaba afise imodokari nziza, akaba afise imangazini nziza, akaba afise n'ibindi vyose tubona biri hejuru. Mugabo niba ivyo bintu vyose afise yabiguriye uwundi, canke yabikuye hanze, canke ivyo yakoresheje muri ivyo vyose vyaje biva hanze, uyo muntu si umugwizatunga, kuko aba yagiye guteza imbere abandi bavyikorera. Turabigarukako cane. Rero nk'uko musanzwe mubizi, no kwibukanya gusa, leta yarafashe iya mbere kandi irakora cane kugira ishobore gushigikira cane biboneka iki gisata c'uburimyi cane cane ndetse n'ubworozi. Murazi yuko fumi imbura leta itangamo ibice birenga 66 kw'ijana. Fumi bagara irenga mu bice birenga 60 kw'ijana. Fumi totahaza itangamo ibice birenga 60 kw'ijana. Ibi bita ishwagara itangamo ibice birenga 78 kw'ijana. Izi mbuto z'ibigori leta itangamwo ibice 40 kw'ijana. Umwenegihugu agatanga ayasigaye. Urumva ko leta ishiramwo umutahe munini cane, kandi nico bituma nk'uko nyakubahwa umushikiranganji yabivuze, tubona yuko umwimbu utera wiyongera ugereranije
no mu bihe vyahera. Mugabo rero twarabonyemo agahaze muri ico gisata, tuca turiyumvira duti none twofasha iki? Agahaze n'akahe? Agahaze niyo biriko biraza buke buke nkuko naherutse ndabivuga, agahaze kahari nuko bene imitahe abafise uburyo, iyo mitahe ntibaheza ngo baze bayishire gukora mw'isi, nayo ariho ava ubutunzi. Burya ico ni ikibazo gikomeye cyane. Ubufise amahera aho ngaha n'abatari bo ngaha hagufi barahatemberera cyane, ubona ko aronse amahera avuga ati ngire gute nubake inzu, siko gahema, ngure imodokari nziza, ngire imangazine nziza. Mugabo ni bake mu banyamitahe biyumvira bati mbega inze kurima isi kugira shobore kuronka umwimbu ndonke, mu bisanzwe mvyara amahera, mvyara ubutunzi. Si benshi bavyiyumvira. Mbega ko mfise aya mahera inze kugira novuga ikigo c'iyororero gikomeye, si benshi bavyiyumvira. Mbega ko mfise amahera inze shinge ihinguriro rishobora guhingura ibirimwa canke ibiva mu bworozi, kugira nzoshobore kubishora haciye umwanya munini ntabidugije agaciro canke ndetse ndabishore no hanze. Burya mu bantu bafise amahera menshi si benshi babigira. Wiyumvira uti reka sabe ko leta ifise umusozi uri ku biti vyinshi, sabe hegitari 5, 6, 10, ngende shiremwo imizinga y'ibitiba nk'igihumbi kugira norore ubuki, ntawe uvyiyumvira. Amahera rero tukaca tuyashira mu bintu novuga bitavyara ubutunzi. Burya amahera abarundi barayafise ndetse na leta irayafise. Ikibazo ni ayo mahera akora gute? Vuga niho hari ikibazo. Akora gute? Ndabaye nk'akarorero, kubaka mu bisagara canke kubaka inzu nziza ni vyiza cane, kubaka inzu zigeretse ni vyiza cane kugira dushobore gusigaza ahazorimwa. Mugabo mwese benshi bari ngaha, niwe tuvuga tuti gukoresha amahera. Inzu ko mbona ari izo zitwara amahera cane, uyubatse ugomba kubivyaza umusaruro, vuga niho hari ikibazo. Ubwo ayo mahera yawe ushobora kuyubakisha inzu kumbura itariko irazana umusaruro muri uno mwanya, kumbure ntiwari kubura gakoresha ibindi ukazorindira igihe uzoyikenerera uvuga ati ngomba ndayivyaza umusaruro, akaba ari uco uyubaka. Kuko turazi yuko hari amazu menshi kandi batwara amahera menshi, n'abantu mbere basanga mu nyuma barakenye kubera bubatse inzu nini cane atani iyo bariko barakoresha. Ni vyiza kubaka mu novuga ama etage, kuko no kugira tugabanye aho tusigaze isi ndimwa, mugabo tuyubake tuyakeneye. Rero twaciye rero twiyumvira tuti reka dusubire tugire iyindi ntambwe nini, turabe yuko aba bantu bafise uburyo koko bogira ko gatima bakazana imitahe yabo mu burimyi, mu bworozi, mu mashirahamwe ariyo ma usine de transformation canke no mu bindi bisata koko bivyara umusaruro. Niho rero twaciye tuyumvira muri leta ko
amatongo yose ya leta abayakeneye ko twoyabaha bakayarima, ntihagire itongo risigara rya leta ritariko riravyazwa umusaruro. Turavuga kandi duti ku bantu bazoba bakwije ivyangombwa bakorora ibitungwa twavuze, haba tubabwira yuko tuzobafasha mu kubaha akarusho yuko ari deni basavye dushobora kubarihira umwaka wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu, novuga ya mahera basaba birimwe bita ama interet muri banki, kugira abanze novuga aronke nawe ukuntu ashobora kuzoriha iryo deni yabanje novuga iyo entreprise yiwe cyangwa uwo mutahe yabanje kuwuvyaza umusaruro. Turavuga kandi yuko nk'ivyo bazoba bakuye hanze ari nk'imbuto baje novuga kuvyaza umusaruro, kurima, canke ari nk'ibi bitungwa biva hanze, murabona ko ari nk'igihe nk'inka canke impene ziva hanze, yuko naho nyene bazoheza bakavyinjiza atamutagisi bitanze, kugira koko turabe yuko abantu baba bafise uburyo b'abanyamitahe baze nabo bashiremwo imitahe, tugwize koko umwimbu yaba mu burimyi, mu bworozi, ndetse no mu bisata vy'amahinguriro. Rero twaciye tuvuga tuti abazoshobora kuronka ubwo burusho n'abantu bazoba bafise igitabo c'imigambi avuga ati ngomba gushitsa ku nka 200. Ushobora kuvuga ati umugambi je mu mwaka wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu nzoba nkwijije inka 200. Uyo rero tuzomuha ubwo burusho, ingurube 500 uko zo zizimbuka n'ingoga, impene 100 nazo nyene zimbuka n'ingoga, inkwavu 300. Aho rero haca haba amasezerano hagati y'uwo muntu yaje gusaba iryo tongo azokoreramwo na leta, kugira ntahave yibaza ngo twarimuhaye burundu, amenye yuko ari ntizo, kandi ndetse azohora azaratanga na bimwe tuvuga twita amarodovance ku mwaka yarashinzwe. Rero no kwemera kandi ivyo yashize mu novuga mu mugambi yuko azobikurikiza, uko atabikurikije tuzoca tuha mwaka twahundi. Ayo masezerano rero amashima yaramaze gutegurwa, yarahejeje gutegurwa, novuga amasezerano y'imyitegererezo, novuga ari contrat type zirahari, kugira umuntu asavye ntivyirirwe biranagorana, we azana ico gitabo c'umugambi kimwe twita plan d'affaires, tukaca turaba ko bikwiye naryo tongo yasavye ko rihari kandi ataco ririko rirakora atabandi baririmwo, tukaca tubimuha kuko twaratanze novuga n'intumbero yuko atawosubira gusaba ngo amare ukwezi bataramuha inyishu. Jewe mbere nababwiye nti nuko bamushikiranganye navuze nti indwi zibiri umuntu asavye abo yamaze kuronka inyishu. Aba bavuga ngo bamwe ngo barabe ivy'amatongo, bamwe ngo vya commission foncière, navuze nti bazohore bagira retraite, bamara indwi amadosiye yose aje bayigira hamwe n'abo muri ministère, bagenda batanze inyishu. Kiretse gutanga inyishu hari ivyo bashobora kuvuga bati ikirabura, iki ntikiraboneka, iki kizana, mugabo wasavye koko aronka inyishu hakiri kare, kuko murazi ko hariho n'ivyamara umwaka n'imyaka ibiri n'ibitakara vyashika bigatakara. Rero urumva niyo ntumbero twafashe kugira dushobore gufasha muri iki gisata. Ikindi twaciye tujamwo nta mpamvu y'ibi by'ibitungwa, murabona ko imbuto yabivuze umushikiranganje, nukuri
cari novuga mu gikoroni c'ivy'imbuto, kuko niba imbuto dutera ziva hanze cyane cyane z'ibigori, no kuvuga nta kwikukira kwavyo turaba. Rero dutegereza gukora ukuntu twikukira. Naho nyene twaravuze uburusho bimwe twita aho kugwiriza imbuto les centres semenciers zose zo mu gihugu, abakeneye bazisabe tuzibahe, tugiranira ayo masezerano, mugabo tubone bitya bigo byo kugwirizamo imbuto zose biriko birakorerwamo n'abarundi kandi bivanye n'amasezerano twagiraniye, kugira koko izi mbuto ntidusubire kuza tuzikura hanze zongera zidutwara novuga amahera mvamakungu, na cyane cyane yuko munsi ko iyo tutariko turimbura vyinshi ngo dushore tugakura hanze vyinshi, turabigarukako navyo turaza kubivugako, murazi yuko ariho bice bitera ibibazo. Nabo rero nabo nyene amasantre semencier mu gihugu arahari atari make, turafise liste, uyikeneye ashireho imitaha yisabe akore. Kuri ivyo nyene ica gatanu novuga ica kane ni ku misozi. Imisozi y'u Burundi ya leta cyane cyane murabona yuko myinshi barahungabanya ibidukikije, baraca ibiti, hariho naho bayiturira n'ibindi. Nayo nyene twaravuze duti umuntu agomba gutera ibiti ku misozi, nasabe niba ari hegitari 10, niba ari hegitari 20, niba ari hegitari 30, atera ivyo biti, navyo nyene tugiranira kontra kugira tuzosanga iyi misozi yose y'igihugu izobe yambaye ibiti, kuko ivya leta nivyo ni vyiza mugabo hari igihe bitabungwabungwa cane. Bavuze duti reka rero dushiremo n'abaprive, gutyo bazoheza ivyo vyose igitara, ufise igitara c'hegitari 10, yemwe nawe ntawe uzokiguturira nari ico wawe, niyo zo warangiza nawe bashize burugicire. Nimabona abantu 20, 30 mwiharije umusozi wose, umwe afise hegitari 10, undi 5, undi 8, undi 10, undi 20, muzoshamo imiciro koko muhabungabunge, kuko nkuko badusengeye yabivuze, ahari ubutunzi bwawe niho haba hari n'umutima wawe. Iyo ni ijambo ry'Imana. Amen. Ivyo rero bizoca bijana no gushira imitahe mu vy'inzuki. Saba ku musozi ubona harimo ibiti bikwiye, uvuga uti je ndashize umutahe mu vy'inzuki, kandi ndafise ibitiba 1000. Ntarega yemwe ibintu ukoresha igitiba gusa cyangwa umuzinga bivana n'akarere umuntu avamwo, ukacushira hejuru ukacurindira yuko zitaha, ariko uwo mutahe ni munini cyangwa iyo projet ni nini. Iyumvire yaba imisozi yose y'igihugu yarimwo abantu nk'ibitiba, umwe afise ibitiba 1000, uwundi afise ibitiba 500, uwundi afise ibitiba 400, uwundi afise ibitiba 100, uwundi afise ibitiba 50, umwe wese mu vyashoboye kugira. Nibaza yuko tutokweexporta ubuki kandi ugasanga ni bwinshi cyane. Mbega reka ndababaze buba icyo cyose mbijeje kuvuga, mwumvise yuko samahera menshi cyane, kuko amahera abarundi barayafise yo gukora ivyo vyonyene twabikoze neza. Bishize mutahe mu bworozi, bishize mutahe mu vy'imbuto, amasantre semencier yose arikagwirizwamo imbuto, imirima yose yo mu myaba imera yose iriko harimo iyirima amaferme 1000, none inka 1000, inka 200, inka 300, inka 400. Ku misozi yose
twahateye ibiti, umuntu w'umuvyi ashoboye utera hegitari imwe, utera zibiri, utera zitatu, urumva n'abarundi bose bashobora kugira ubwo buryo bushobora gukora ivyo bintu. Ku misozi yose hari ubuki, hari imizinga y'ubuki, aho none twabashije gutera imbere. None ivyo mwumva ari cyo bisaba kinini. Mwebwe muri mwegereye ngaho i Bujumbura, abandi barahaba, murazi yuko ivyo vyose mvuze ubu ndabaha akarorero kugira mubone yuko atakigoye mu kirimo ari kuvyiyumvira gusa ukuntu bikorwa. Urazi yuko ivyo vyose mvuze atamustahe wa nivo imwe ya etage nyene zisanzwe wubaka muri parcela ya are 4 canke 5, ntibisaba umutahe wa nivo imwe. Ndabeshe none gahembe canke dufate basi byagoranye zibiri. None rero harura rero yaba ega twebwe amahera tuyarabira kubera ubu bose bagomba kubaka, tuyarabira mu mazu yubaka. Nuco ubona amahera kariho mu Burundi. Harura rero ama etage yose aya adafise icakora, ayafise icakora ni sawa gose n'ubutungane. Aya adafise icakora yaba yose yari amaferume, yaba yari amasantere somance, yaba yari imizinga y'inzuki iri ku misozi, yaba yari amahegitare y'ibiti biri ku misozi. None bya bindi tuvuga duti igihugu c'amata n'ubuki, ntituba dufise umusesekara w'amata n'ubuki. Nijwa dufise umusesekara w'amata n'ubuki. Shatse kuvuga iki? Hari nko ngahe Bujumbura hari abantu usanga bafise etage nivo 4 canke 5 kandi babamwe n'umugore n'umwana. Aho urya nivo imwe usanga ariyo babamwe, none ari ni famille babamwe nivo 2 ikazikwira kweli. Konze famille nyinshi usanga n'abantu benshi ari abantu 10 canke 12. None ni nivo 2 wose bamukazishobora. Ko nyinshi usanga harimo ivyumba 4 munsi n'ibindi 4 bikurikira. Kenshi iziga usanga bamwe 3 4 5 harimo amanivamo batabamo. Ni vyiza kubaka etaje kuko tuzodugagira fondation ndetse niya 30. Ko mucurubaka zibiri ukoresha izo zine nazo zibiri kandi naho wari uyafise. Genda ugire ferme, genda ugire centre somance, genda ugire igitara ku musozi, twara yo maheri ya jane ku musozi ugire ibitiba 1000. Uyavyaza umusaruro. Uko kenshi ibintu nibitumva mu by'amadolari ngo byabutse turabigaruka. Nibaza ni kubera iki turaza kubigaruka? Nuko twebwe tukenera ibintu byinshi hanze tuza guteza imbere ama entreprise yo hanze. Kugera kuri para nk'ibi byose tukura hanze, menya yuko uri guteza imbere entreprise yo hanze. Mu bisanzwe kuja novuga nimwe navuga ati ibihugu byateye imbere kuja gukoresha ikintu cyo hanze ni bimwe bavuga bati wabuze ukugira ni exception. Naho nyene uca wiruka ati mbega ikintu ndakura hanze mu mwaka umwe canke 2 canke 3 sinoba ndacikorera ngaha tugeze kuri ca kindi c'amahinguriro. Ubusanzwe kirazira gukonsoma ikintu cyo hanze gisanzwe kiri ngaha mu Burundi. Ndabigaruka ko mu buryo bwiramvuye gatoya. Aha twari mu by'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije. Rero nicyo gituma twavuze dutireka tubahamagare ubahwa mwese aha mu ndongozi muri abanyamitahe ni mwebwe muja kumobiriza wanyu mu ntuzenya mu mazone mu makomine
ndetse no mu ntara na mwebwe nyene ushobora kuba afise icyo afise uvuga ati jewe kandi nta numwe adafise icyo ashoboye. Ngaho ndabona mwese murabishoboye. Ntarubananirwa n'ibiti 10 basi. None Murundi wese afise ibiti 10. Ntumva ko igihugu cyose cyo bari ubuki gusa tufata Murundi wese afise ibiti 10. None biro ibintu byoro. Umurundi wese afise yafashe umusozi niba ari hegitari cyangwa nusu y'hegitari cyangwa icaka n'hegitari hateye ibiti abikingiye. None igihugu cyose nikica kibici ibiti ijya misozi yose. N'ibindi twari twumviriye igihe twategura budget integuro y'amafaranga azokora no mwaka yuko no mwaka twarana yashize muri budget yuko no mwaka omwe n'imiburiburi ikomine yose irondera umuntu umwe yiyemera umwe gusa ko ari 42 umwe ashinge iyo ferume y'inka 200. Bavuga ati no mwaka tugira iferume 42 uno mwaka. Ugiye kuraba muri iki gihugu nibaza ngo hari iferume zoshika 20 z'inka 200. None no kubura amahera kwe none amayetaje yo kaduka. None no kubura amahera arahari gusa no kutuyakoresha ibitabyaza umusaruro. None cyane ikomine nzima uno munsi zaragutse dufate nka Ntahangwa canke Mukaza ho uri umuntu umwe yiyemera ati genda shinze ferume y'inka 200. Nubwo inzi bafise no mwaka basi n'imiburiburi tugire 40 ferume. Ubundi mwaka kumwe ko bazababimenyereye tuje tugire 82 zibiri par commune. None twobigira imyaka 3 twamaze ko igihugu c'amata nazanyama mu vango ziraduze ahubwo dusigara tuze exporta ziduhaye amadolari. Burya ikibazo amahera mu gihugu arahari ni ikibazo n'ukuntu akoreshwa mu by'umusaruro n'ubworozi. Mugabo coco kiraba cyane indongozi, nico gituma twatumiye indongozi zose. Leta twababwiye yuko mu gisata c'uburimyi y'abafumi imbura, fomi bagara, fomi totahaza, yabishwagara, yaba imbuto ishiramo ibice bishika birenga 60%. Umuntu akacarima akarorero umwene gihugu akarima nkaha muri iyi sale turimo. Mugabo kacu usanga yananiwe no guca imikobeko 2 kuko nk'iyi sare sinibaza ko yorenza imikobeko 2 n'imikobeko 2 gusa. Kandi umukobeko umwe ku bahinga b'abarimyi ni nusu y'imetero muri large ukongera ukamanuka profondeur indi nusu y'imetero. None uyo mwene gihugu yashoboye kurima kuva nga kuri uru rukuta agashika kuri ruriya rukuta yananiwe ni metero n'izo metero niyo metero imwe niyo mikobeko 2 cyangwa yananiwe no gutera ivyatsi kuri iyo mikobeko 2. Niho rero twace dufata ingingo duti uno mwaka muri aka gatasi mu ndongozi nta muntu azoza gutora umwavu. Umukuru w'umutumba, moniteur agricole urya w'indimo ku mutumba cyangwa n'izindi ndongozi zimwegereye zitavuze yuko mu ndimo ziwe harimwo umukobeko. Itangazo ryarasohotse muri arisi uno munsi rirasohoka. None uwo mwene gihugu yari nyahangana gutya tuvugana kuri buba tuba tumusabye amananitse hari amananitse ari
murumva none inzuzi zigira ibibazo, amasoko akame, uburyohe twashize muri iyo si bugende mu ruzi rwigire hariya muri Egiputa, twashizemo amahera menshi. Kabuki uwo muntu twarihiye 60% nawe sina effort novuga, sina kigoro yogira ni kuneza yiwe. Nene mwumva ko natwe twaba tuko turasama na uce ni kuneza yiwe, natwe naho nitwabona Uburundi bwose buri kw'imikobeko, amazi ashika mu nzuzi yaciye mu kuzimu, kuri iyo mikobeko hateweko ivyatsi n'ibiti byo mu ndimo, umusaruro tuzoheza tugakurayo azoba ari munini cane.